nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Hashize iminsi 11 umunyarwanda nta muhanga Kasiyani wari warahungiye muri Mozambique aburi birengero. Ngo twabibwiwe n'abaturage batuye kuri icyo kirwa nawe yaratuyeho, navuga abaturanyi biwe abanyagihugu nibo baduhamagaye batubwira ati umuturanyi wacu ukomoka muri komunidade yanyu ubu ngubu bamufashe. Kuko tugerageza kubaza ikintu bamufatiye cyangwa bamufashe ari bande, aravuga ati ntabwo tuzi icyo bamufatiye, ariko abamufashe n'abapolisi bari kumwe n'umuntu uvuga ikinyarwanda. Cleophas Habiyaremye, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri Mozambique. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyadutse, abantu miliyoni 160 barapfuye, abagera hafi kuri miliyoni 3,500 barandura, ariko mu Burundi nticyavugwa cyane. Hadukeneye ibyigwa bicesangura neza kugira tumenye igituma tutakariwe kurusha abandi, kuko iby'imbeshere bitwakariwe kurusha abandi. Uravye kuva icyo kidacatangura mu Burundi amaze kwitaba Imana abantu 6 gusa. Dr. Sylvain Nzeyimana ushinzwe umugambi wo gukurikiranira hafi ikiza cya COVID-19 mu bitaro Kira. Umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Fatou Bensouda arasaba Sudani gutanga Ahmed Harun uregwa ibyaha byo mu ntambara byakorewe mu ntara ya Darfur kugira ngo aburanishwe. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho? Miriwe Venice, turayahera mu yavugwa muri Amerika. Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu yarashize ahabona imigambi minini yo gufasha abana n'imiryango y'Abanyamerika. Ni mu ijambo rya mbere inyuma y'iminsi 100 kuva gishikira ubutegetsi, yashikirije Kongre ya Amerika, abashingamateka n'abasenateri bakoranye. Perezida Joe Biden yaravuze intambamyi yahuye nazo agitangura gushikira ubutegetsi, harimo ikiza ca corona cariko kirasasika inganda, ubutunzi bwasubiye inyuma, hamwe n'igitero yise ntibagiranwa ku ngoro ya Kongre yimirije kwimikwa. Yavuze ko inyuma y'iyo minsi 100 hageze ko Amerika itera ija imbere. Arashima intambwe zatewe mu gucandaga Abanyamerika, ariko agasaba abataricandagisha kubikora mu gihe uwo mugera umaze kwica abarenga 574 hamwe n'imiliyoni 32 bamaze kwandura. Muri iryo jambo yashikirije Abanyamerika ndetse n'amakungu, Perezida Biden yarashikirije umugambi w'imyaka 2 wa triliyoni 1 n'imiliyaridi 800 yo gufasha abana bari mu mashuri yo kwimenyereza hamwe no mu makoleji. Yifuza kandi ko imiryango y'Abanyamerika bafise abana bato boza barahabwa amafaranga buri kwezi yo kubafasha kugira hagabanywe inzara mu rwaruka. Yarashikirije kandi umugambi w'amafaranga ngana na triliyoni 2.3 yo gusanura amabarabara, ibiraro, ibibuga by'indege byo muri Amerika bishaje ndetse no kubaka bishasha. Arashimira imfashanyo y'amafaranga yahawe Abanyamerika mu minsi ya mbere agishikira ubutegetsi, avuga ko yabaye ngirakamaro mu gufasha Abanyamerika bari mu bukene batewe na COVID-19. Perezida Biden wo mu mugambwe w'abademokrate yasabye abarepublikane mu nama nshingamateka na Sena kumushigikira muri iyo migambi bakazoyirangurira hamwe, ariko yongeye koko bidakunze azobandanya urugendo n'abademokrati gusa. Kenya yatangaje cyo ku munsi wa gatatu ko ibaye irahagarika iby'agateganyo uruja n'uruza rw'indege zunguruza abantu ziva mu gihugu cy'Ubuhindi kubera irandagata ry'umugera wa corona muri ico gihugu cyo muri Aziya y'ubumanuko. Umushikiranganji w'amagara y'abantu wa Kenya Mutari Kagwe yavuze ko Kenya yakurikiraniye hafi ico kiza gisasika inganda mu Buhindi, aca abona ko byoba byiza babaye barahagarika izo ndege mu kiringo cy'iminsi 14. Ibihugu byo mu burengero bw'isi bishashe mu kanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa gatatu byarabaye birahakana ibizova mu matora y'umukuru w'igihugu
yo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu muri Siriya. Mu gihe ibyo bihugu birongowe na Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza bibihakana, Uburusiya bwo buvuga ko iyo ngendo yabo igayitse. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Linda Thomas Greenfield yavuze ko kubona atabwirizwa shingiro rishasha ryatangajwe muri Siriya ari ikimenyetso ko ayo matora azoba ibiterasoni. Yabishikirije mu nama y'ako kanama ya buri kwezi kuri Siriya. Greenfield ahamagarira ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad kwemerera impunzi zahungiye mu gihugu hagati no hanze hamwe n'abanyesiriya bari mu mahanga kuzotora. Ariko mugenzi wabo w'Uburusiya Vasily Nebenzia, igihugu ciwe gishigikiye Siriya, avuga ko uko ari ukwivanga mu by'ikindi gihugu. Uburusiya bwarategetse iyirukanwa ejo ku munsi wa gatatu ry'abadiplomati indwi baserukira ibihugu bya Slovakia, Estonia, Latvia na Lithuania mu kwihora abakozi ba ambasade yabwo birukanywe. Ubushikiranganji bw'Uburusiya bujejwe imigenderanire n'amakungu bwategetse ko abo badiplomati bava i Moscow mu ndwi imwe gusa. Abanyororo 4 barapfuye, abandi 12 barakomereka inyuma yaho barasaniye muri Equateur. Abategetsi babishikirije ejo ku munsi wa gatatu haheze amezi 2 iyindi migumuko nk'iyo ibaye mu mabohero muri ico gihugu ihitana 79. Urakoze cyane Aloise Bigirimana. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya bose mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu @radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni radio yacu. Shize iminsi 11 umunyarwanda nta muhanga Cassian wari warahungiye muri Mozambique aburi birengero. Ishyirahamwe ry'abanyarwanda batuye muri icyo gihugu riremeza ko yaba yaratawe muri yombi. Inzego z'umutekano za Mozambique zo zikavuga ko zitazi ikibazo cye. Nta muhanga n'umunyamakuru watorotse gereza mu Rwanda. Inkuru irambuye Geoffrey Mutagoma avugana n'ijwi ry'Amerika ishami ry'Igiportugize. Umuvugizi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha muri Mozambique Hilario Lole yavuze ko ikibazo cy'ibura ry'umunyamakuru nta muhanga Cassian yakimenyeye ku itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda ziba muri icyo gihugu. Iyo ni nayo mvugo ya Lionel Muchina, umuvugizi wa polisi muri Mozambique, kandi nta rwego na rumwe rwa leta y'icyo gihugu ruragira icyo rushyira ahagaragara cyerekeye ibura ry'uyu munyamakuru. Gusa ishyirahamwe ry'impunzi z'abanyarwanda muri Mozambique riracyemeza ko inzego z'umutekano muri icyo gihugu zizi neza aho nta muhanga Cassian aherereye, nk'uko Habiyaremye Cleophas uriyobora amaze kubibwira ijwi ry'Amerika. Ngo twabibwiwe n'abaturage batuye kuri icyo kirwa nawe yaratuyeho, navuga abaturanyi biwe b'abanyagihugu nibo baduhamagaye batubwira ati umuturanyi wacu ukomoka muri komunidade yanyu ubu ngubu bamufashe. Kuko tugerageza kubaza ikintu bamufatiye cyangwa bamufashe ari bande, aravuga ati ntabwo tuzi icyo bamufatiye, ariko abamufashe ni abapolisi bari kumwe n'umuntu uvuga ikinyarwanda waje yagejeje kwihisha mu maso yashyizemo ibintu by'ibigufiro kugira ngo atagaragara, ariko bamaze kumufata akuramo ya ngofero ndetse atangira no kumuhondagura. Habiyaremye avuga ko yahise abimenyesha abashinzwe kurengera impunzi bakihutira gushyiraho umunyamategeko ubafasha gukurikirana icyo kibazo. Ubwo nibwo ikibazo cyahindutse agatereranzamba. Avoka twagizeho atubwira ko yabanje kujya mu ishami rishinzwe kugenzura ibyaha ibyo bita Fermika muri kino gihugu. Noneho bamubwira ko uwo muntu yafashwe ariko akaba afungiye kuri icyo kirwa. Noneho ubwo mwavoka wacu yagiyeyo, ubwo yagiyeyo ku wa kabiri abonana n'umuyobora cyangwa iby'abapolisi by'aho ngaho kuri icyo kirwa ku wa gatatu, amubwira ko bahise bamujyana i Maputo. Ubwo yahagarika i Maputo asubira muri za serivisi za gipolisi za hano i Maputo, ariko bose batangira kubihakana ko batazi irengero ryiwe. Ubwo rero kugeza amagingo aya ari umwavoka ntazi umuntu wacu aherereye, natwe nta yandi makuru dufite. Kuba nta yandi makuru aramenyekana kuri nta muhanga Cassian byateye icyoba mu banyarwanda bahungiye muri Mozambique, bumva ko nta tuze bafite ku mutima. Ikindi batinya ni uko nta muhanga ashobora kwisanga mu maboko y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Birababaje kuvuga ko
tubikeka ariko turabona amaherezo ariko bizagenda kubera ko ibyo bintu byabaye kuri Nsabimana Kalisi twarabyumvise ibyabaye kuri Sesabagina twarabyumvise n'uwo mwene wacu rero nta muhanda twari turi kumwe hano nawe dufite ubwoba ko bizagenda cyane ko kuwa mbere ibinyamakuru bimwe n'ibyo byo mu Rwanda byatangiye kwandika ku ifatwa ryiwe ibindi byandika ngo welcome to Kigali Tasiani ubwo rero kumva ko mu by'ukuri hari ibintu bari bazi babivuye n'iki kandi abantu benshi bari batarabimenya numva niba kuwa mbere kuwa kabiri ibinyamakuru byatangiye gusohoka bivuga kuri ku ifatwa rya Ntamuhanga nuko harimo icyo bari bazi cyangwa se n'ibintu bateguwe banabizi twebwe niko tubibona ndetse nyuma yaho aho dutangiye kuvugiza induru tutakamba tugatumira n'ibindi dushakira umuntu wacu tuzobaza Mozambique ko yadufasha kugira ngo tubone ibisobanuro ku ifatwa rya Ntamuhanga baje guhindura imvugo bya binyamakuru bivuga ngo ashobora kuba yarabakiri ubwo rero nkababwira ngo bituma tuvuga ko mu by'ukuri cyaba yafashwe n'inzego ziba zishakisha impunzi mu mahanga tukazomba mu gihe kimwe yageze i Kigali cyangwa se ibindi yagenze n'abishingiye aho i Kigali Perezida Philip Nyusi wa Mozambique aherutse mu ruzinduko yabonanyemo na Perezida w'icyo gihugu Paul Kagame uruzinduko rutavuzweho cyane n'itangazamakuru ryo muri icyo gihugu gusa televiziyo ya Mozambique yavuze ko yari yajyanywe no kuganira na mugenzi we w'u Rwanda ibyerekeye kurwanya iterabwoba n'imvururu ziturutse ku buhezanguni mu majyaruguru ya Mozambique. Umunyamakuru Ntamuhanga Cassian yari yarakatiwe gufungwa imyaka 25 mu mwaka wa 2015 mu rubanza yaregwaga hamwe n'umuhanzi Kizito Mihigo waguye muri kasho yari afungiyemo. Amakuru yaje kumenyekana nyuma n'ijwi rya Amerika twakozeho inkuru nuko Ntamuhanga yaje gutoroka gereza ya Mpanga yubatse mu majyepfo y'u Rwanda mu mwaka wa 2017 agahungira muri Mozambique. Mu kwezi gushize urukiko rukuru rwo mu Rwanda rwongeye kumukatira adahari imyaka 25 y'igifungo mu rundi rubanza yaregwagamo ibyaha by'iterabwoba. Yashinjwaga hamwe n'abandi 12 bari mu ndi munyamakuru Focus Ndayizera wakatiwe n'urukiko rukuru rwo mu Rwanda imyaka 10 y'igifungo. Aho yabaga mu buhungiro Ntamuhanga Cassian yari umuhuzabikorwa mukuru w'abiyise urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'amahoro mu Rwanda RNP Abaryankuna. Urwo rugaga rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda runyuza ubutumwa bwarwo ku miyoboro nka YouTube, Facebook, Twitter n'izindi mbuga kuri murandasi. Urakoze Geoffrey Mutagoma. Amakuru ya nyuma agera ku ijwi ry'Amerika aravuga ko Cassian Ntamuhanga yashyikirijwe ambasade y'u Rwanda i Maputo muri Mozambique. Tukivuga ku kibazo cy'ubutabera mu Rwanda, abanyamakuru batatu bakoreraga ku miyoboro wa YouTube Iwacu TV barasaba urukiko rw'ubujurire rwa Kigali kubafungura by'agateganyo. Bavuga ko bagiye kumara imyaka irenga 3 bafunze mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko bataraburanishwa baregwa guteza imvururu muri rubanda. Kigali, Eric Bagira ubusa. Abaregwa bose uko ari batatu bagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa bari bunganiwe n'abanyamategeko babiri. Uru ni urubanza rwagombye kuba rwarafashweho icyemezo gikomeza gufunga cyangwa gufungura by'agateganyo abo banyamakuru. Gusa umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yaje guhindurirwa inshingano ashyirwa mu rukiko rw'ikirenga. Byasabye ko urubanza ruhabwa indi nteko ikabona kurupfundura. Abanyamakuru batatu barangajwe imbere na Jean Damascene Mutuyimana baravuga ko bagiye kumara imyaka isaga 3 bafunzwe bataraburana urubanza mu mizi. Maître Jean Paul Bambe na mugenzi we Gilbert Ndayambaje bunganira abaregwa babwiye urukiko rw'ubujurire ko mu gusaba ko abaregwa barekurwa by'agateganyo batabishingira gusa ku gihe kirekire bamaze mu munyururu ahubwo ko n'amategeko abiteganya. Urukiko rukuru nirwo rwaregeye urubanza mu mizi ariko rwafashe icyemezo ko aba banyamakuru bakomeza gufungwa mu gihe bataraburana. Magingo ya mu rukiko rukuru baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no gukwiza impuha zangisha u Rwanda mu bihugu by'amahanga n'ibyaha bishobora no guhanishwa imyaka 15 y'igifungo. Abari gukora batatu babwira umucamanza ko umuntu yagombye kuba afunzwe muri gereza igihe yaba arangiza igihano yahanishijwe n'inkiko. Shadrack Niyonsenga umwe mu baregwa yabwiye umucamanza ko mu gihe cyose bamaze bafunzwe basanga ubushinjacyaha butagaragaza n'impamvu bafunzwe. Yagize ati imyaka hafi 4 dufunzwe by'agateganyo tumeze nk'abarangiza igihano kitanditswe n'urukiko. Umucamanza yababwiye ko inyito y'icyaha ishobora kugenda ihinduka bitewe n'uko dosiye igenda ijya mbere. Abanyamategeko bakibutsa ko itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho risumba yandi rwemerera buri wese ubutabera buboneye. Abaregwa bakikoma ubushinjacyaha ko kuva batabwa muri yombi bumaze guhindura inyito z'ibyaha inshuro 3. Batangiye baregwa icyaha cyo gutangaza amajwi n'amashusho binyuranije nuko byafashwe. Aba banyamakuru bo bakavuga ko basanga bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umunyamategeko Ibamba akavuga ko asanga mu guhindura inyito y'icyaha ku nshuro ya 3 ubushinjacyaha bwaragize impungenge bugasanga butazabasha gusobanura uko bwafunze abaregwa
gufungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Avuga ko mu butabera bw'u Rwanda bidasanzwe ko hari uwafungwa imyaka isatira 4 ataraburanishwa. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko busanga kugeza ubu nta mategeko yishwe na cyane ko n'icyaha baregwa gihanishwa igihe kiruta icyo bamaze bafunzwe. Bwana François Mutayo uhagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza yasobanuye ko kutababuranishiriza ku gihe byatewe n'uko hari ibindi birego by'abafungwa byageze mbere mu rukiko mbere y'icyaha abanyamakuru. Akavuga ko urukiko rutadindije urubanza ku bwende. Uyu mushinjacyaha yasabye ko abaregwa bategereza urubanza mu mizina cyane ko urukiko rukuru rwabageneye itariki yo kuburanaho muri uku kwezi. Yagize ati icyaha baregwa kandi kirakomeye ntabwo ari akaha bavuga ko gahanishwa umwaka umwe. Urukiko rw'ubujurire rwo rukibutsa ko amategeko ateganya ko iyo urubanza rwaregewe mu mizi abafunzwe by'agateganyo bakomeza uko bafunzwe. Hagati aho urukiko rukuru rwo ruzaburanisha mu mizi uru rubanza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu. Baregwa ibiganiro batambutsaga ku muyoboro wa YouTube bisi Iwacu TV birimo ibyo batangazaga cyane ku bitero by'umutwe wa FLN wagabye mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'ibindi. Baregwa ko inkuru batangazaga babaga bazikuye mu bindi bitangazamakuru bitandukanye bakazivuga uko zitari, izindi bakazihimbira. Bo bavuga ko inkuru zabo bazihaga imitwe igamije gukurura ababakurikira, bakavuga ko ibyo bakoze byaba amakosa yagombye gusuzumwa mu rwego rw'umwuga w'itangazamakuru. Abo banyamakuru batatu bose batawe muri yombi mu kwezi kwa 2018. Gusa uko iminsi yagiye yicuma ni nako ibyaha byagiye bihendagurika bitera urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kwiyambura ububasha rwohereza urubanza mu rukiko rukuru. Mu kwezi kwa gatatu umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeye gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bushyira ingufu zidasanzwe mu gucecekesha abatanga ibitekerezo bifashishije umuyoboro wa YouTube. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo urukiko rw'ubujurire ruzafata icyemezo ku busabe bw'aba banyamakuru. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyadutse kimaze kwanzurwa n'abantu bagera kuri miliyoni 160 mu gihe abo kimaze guhitana bagera hafi kuri miliyoni 3,500,000. Iyo mibare itangwa na kaminuza Johns Hopkins mu mujyi wa Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi kugeza ubu abazwi bishwe na COVID-19 n'abantu 6. Dr. Sylvain Nzeyimana uyoboye urwego rukuru rw'abaganga mu Burundi akaba anashinzwe umugambi wo gukurikiranira hafi ikiza cya COVID-19 mu bitaro Kira, yabwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije uko ibintu byifashe mu Burundi. Aho ngeze amaso jewe muri Kira Hospital muvuga yuko ibi bya COVID-19 uko mu bindi bihugu siko birino. Ego metero turonka abagwaye baza bapimwe bagasanga bafise iyo ngwara, ariko turonka abagwayi baza batsinzikaye. Ego turonka abagwayi baza batsinzikaye nuvuga mbere yuko haize iminsi myinshi atanu umuntu yitaba Imana mu bitaro byacu ego yitwa na COVID-19. Ku rwego rw'igihugu naho ugiye kubiraba mbona umengo itaravye neza umengo ikiza taraheze, ariko kubera ko hari ingamba zo gupima abantu ku bwinshi muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu gupima COVID abantu benshi hari abaza baratorwa ko bagwaye, ariko gushika ubu ngereranije no hiyo aho muherereye bya COVID ntibikaze cyane biriho yamara ariko ntibikaze cyane, niko novuga mu mwanya. Murazi ko ico kiza cihaye inkumbi mu bihugu bitandukanye, haba muri Amerika, Buraya, muri Afrika handi hose, ariko mukatubwira ko mu Burundi ico kiza kitakaze cyane gose byavuye ku ngo zafashwe zikugara imbibe hakiri kare. Ego birashobora kuba aribyo byafashije kugara imbibe hakiri kare, hanyuma kandi n'abantu barahawe amakuru ku byerekeye icyo kiza birashobora kuba byarafashije, ariko ndibaza ko hazokenerwa ivyigwa bisesangura neza kugira tumenye igituma tutakariwe kurusha abandi, kuko ivy'imbeshere bitwakariwe kurusha abandi. Uravye kuva ico kiza catangura mu Burundi hamaze kwitaba Imana abantu 6 gusa, uwumvise mu bindi bihugu hapfuye abantu 1000. Wumva uca wibaza twebwe mbega twebwe byagenze gute, kuko murabona nka biriya byo kwiyuganira mu nzu twebwe nta vire biba mu Burundi, ariko kandi nta nkurikizi mbi zabaye z'iyo ngwara nk'izo twabonye ahandi. Abafashe ibyo byose izo ngingo zose ni ukuri harakenewe yuko hazoba ivyigwa kugira tumenye neza icabaye mu Burundi, ariko gushika ubu aho tugeza tubona yuko bitakaze nk'ahandi.
Dr Sylvain Nzeyimana uyoboye urwego rukuru rw'abaganga mu Burundi akaba ashinzwe umugambi wo gukurikiranira hafi ikiza cya COVID-19 mu bitaro Kira. Tukiri mu Burundi, leta yafashe icyemezo ko amatungo yose agomba kororerwa mu ruhongore mu gihugu cyose guhera ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10 gutaha. Aborozi bo mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke bafite impungenge ko batazabonaho bazashyira ibitungwa byabo. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi, mugezwaho na Desire Hatungimana. Inama zo gusigurira aborozi ko bategerezwa kugaburira ibitungwa byabo mu ruhongore nutavana ko muri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi basabwa gusigurira ku munsi aborozi ko bategerezwa kwitegura bagatunga ibitungwa bashoboye. Izo nyigisho aborozi baho mu Rugombo ntibazakira neza, babona ko kubasaba kororera mu ruhongore bisa no gutuza ubworozi, bakamenyesha ko batabona ingene bazobigenza. Basaba leta guhagarika iyo ngingo canke kabereka handi bashira amatungo yabo. Nziza yuko baturekera uko nyene biri, hanyuma impene yonye tukaja mu ntaye hanyuma tukariha nkuko n'ubundi vyari biri. Je kuri je uje kumhotora no kumworozi wari we wese je kumuhotora. Umuryango ugiye gupfa nabi, umuryango ugiye kwangara, umuryango utunzwe n'ubworozi bwanje. Jewe naze kubura inka mu gihugu nanje nangara nyine nshamba musaza imbere mu gihugu nja mwibarabaraho nkaryama. Uburimwe n'ubworozi bwamye rubanda imaze imyaka 60 nkurikira n'inka ya data gushika n'ubu niyo ntunze niyo utunze umuryango. Sinumva ko noja kuba mu bana inka yanje ipfuye n'abandi bazoba bapfuye. Iyi ngingo twebwe ntago twayakiye neza kuko birateye ubwoba cyane kumva ko inka zose dushobora kuzisha mu biraro kandi atabushobozi dufise, kandi ko tubona abana bagiye kuzodupfirako. Umwana yiga kubera inka, umwana akajya kubera inka, none tuzobaho gute? Amata zizoza tukiyaronka kandi nta bwasi bwoboneka bwo kugaburira inka 5 inka 10 nta bwasi bwo kuzigaburira. Dusabye ko n'ababyeyi nibaduhe rukoko baduhe gatoki inka zigabugwemo zize gukuragirwayo. Mu gihe rero aborozi shavura iniga abarimyi bobo barakengurika iyo ngingo ya leta, bamenyesha ko niyaja mu ngiro bazoruhuka kwama bashamirana n'aborozi baboneshereza. Abarimyi twebwe twari twarabuze isaganyiriza, ahubwo leta twosaba nkuko ari leta mvye nyene ko iyo nyarutsa mbere bashize kure kubw'iwacu byategereza gutangira ejo mu kwezi kwa 8 dutangiye kurima tuko tugadika tuzotera imbuto zo mu kwezi kw'icumi, kuko twagera igihe tukaza kwitwara ariko tukabona batware imenga baturabira rira kubera inka abatwonesheje usanga ariza abantu abategetsi bo hejuru. Sabe leta kabisa icyo kiyumviro igikomere ko kugira ngo tubiko kajagari ko kutwoneshereza kuhagarara. Iyo ngingo twakiriye neza ku buryo bw'uko inka zaza zidebereza iyo mu miceri usanga ziko ziturira umuceri n'ibindi zono nabyo zonona. Na n'uyu munsi hari usanga zereza ngaha zirya ibigori n'ibindi. Ingwara y'abarimyi n'aborozi bizocigabanuka kuko urudanruza induru zizoca zihera. Musana komene Rugombo Manakiza Gilbert amenyesha aborozi ko nyabuna bubandanya bitegura kuko ikiringo bahawe ari ntabanduka. Agira ko mbere anagabisha ko abatazocubahiriza bazohanwa by'akarorero kuko bazaba bagararije ingingo ya leta. Nka muri komine Rugombo kandi usanga ikibazo by'umurengera bifatiye amatata afatiye ku borozi n'abarimyi. Ugasanga abarimyi nibo benshi ko murabizi ko abarimyi nibo benshi mu gihugu, aborozi nabo bagaca bonesha basanga rero ibibazo tubyamamo mugabo ko twabanje kuje kudufasha kugera ibibazo by'aborozi n'abarimyi, kugera kandi mu by'uburimyi nibaza ko abantu nibamenyera kororera mu mpangu bizodufasha kugira ngo umwavu ushobore kuboneka, hama abantu mu kurima batabire n'umwimbu uheze wiyongera. Kureba umurundi wese hama nibaza ko uzokwisha amatwi ibihano azohura navyo. Tubibutse ko integuro y'ibwirizwa rijanye no kororera mu ruhongore yemejwe 100% n'abashinga amateka b'u Burundi itariki 16 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018. Abashinga amateka baci basaba leta ariko ko aborozi bohabwa imyaka 3 yo kwitegura. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deo Gide Rurema akaba yabanje gusigurira abashinga amateka ineza y'uwo mugambi. Yarerekanye ko iyo ibitungwa bigaburirwa mu ruhongore bituma amatati y'abarimyi n'aborozi agabanuka. Yamenyesheje kandi ko ibitungwa bigaburirwa bigwiza umwavu bigakumira n'ikwirakwizwa ry'ingwara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
tujye muri Tanzania mu nkambi ya Nduta. Impunzi z'abarundi zihatuye zirinubira ko zidafite ubwiherero buhagije, ibyo bigatuma bashobora kwandura indwara zinyuranye. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin uri mu nkambi ya Nduta. Bamwe mu bahambariwe n'ikibazo c'akazu ka sugumwe cyane cyane n'imiryango ituyemwo abana benshi, tumwe muri utwo tuzu twa sugumwe twaruzuye kubera ati iminsi myinshi batarabubakira utundi tuzu. Ibyo bigatuma ingaruka mbi harimwo abana kugwaragurika kubera imicafu itumwa n'iyo myuzurire ya sugumwe. Bamwe mu bahaye ikiganiro ry'Amerika aha batubwira uko biri. Ubwame duhura mu wese imwe turi benshi, hanyuma ugasanga tutanguye umuntu nk'ubwi agwaye nko mu nda bikamugora ukuntu aca yinjira mu musarani kandi asanze mu wundi. Nk'iyi imvura iguye kubera yamaze kuzura imyanda yo mu itwarete yose iduze ikashitembera no ku mbuga, nta buryo dufise bwo kuvuga ngo twoshobora kwimba amatwarete. Nk'ubu mwatwimbiye umusarani umwe ku nzu zine, igihe usanga mu nzu zine hamwe nk'umumama afise